Abagize umugwi abuzukuru ba sogokuru Pierre Nkurunziza ukorera ku rubuga rwa WhatsApp kuri uyu wa 10/2026 bari baramutse bagendera irerero ry'imfuvyi umusamariya w'imbabazi gibuye komine Ngozi intara ya Butanyerera. Muri urwo rugendo bakoze mu ntumbero yo gusangira n'abana b'imfuvyi bari muri iryo rerero umunezero wa Noel n'umwaka mushasha, bakaba bari bitwaje agakemanyi kagizwe n'ibifungurwa, ibinyobwa eka n'ibindi vyankenerwa ku bana. Ku ruhande rw'uburongozi bw'irerero ukaba babaye umunezero ukomeye cyane kubw'igikorwa caranguwe nabo bagira neza. Urongoye iryo rerero akavuga yuko ngo ari igikorwa gisa n'umuhamagaro kuko gisaba ukwitanga bidasanzwe nkuko bivugwa na Francine Akineza. Ubuserukira umugwi abuzukuru ba sogokuru ku rwego rw'igihugu wabona ko atamuntu n'umwe ngo yarakwiye kwirengagiza igikorwa nk'ico cyo kurera imfuvyi. Ndagijimana Olivier akagira ati bari baje kuraba abo bana kuko atawo kwibagira umuvyeyi yamureze. Ati niragi basigiwe na nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza. Rero uko umwaka utashe twama twifuza kubana namwe, twifuza gusangira n'abana mufise ngaha ivy'umunsi mukuru ijanye na Noheli na Bonane. Twari kuza imbere y'iminsi mikuru ariko kubera igikorane mwarimo byaragoranye, tukaba rero uyu munsi twaje kwifatikanya namwe na nyogokuru n'ababuzukuruza ba sogokuru Son Excellence Pierre Nkurunziza kugira ngo twiginane nabo mu kubifuriza umwaka mushasha w'ibihumbi 2026 uzobabere umwaka mwiza w'amata n'ubuki, umwaka w'ubumenyi no gutera imbere, haba mwirirero ry'umusamariya w'imbabazi Imana ibandanye ryagura, eka ndetse na twebwe abuzukuru n'abuzukuruza kubera ngahanye turabafise tubandanye dutera imbere kugira ngo ikindi gihe haba mu mwaka uza canke Imana niya dushoboza n'umwaka utararangira tuzoze kwifatikanya nabo dusanga abana batagase nkuko batagase, atawugwaye arimo nkuko ujya muvyeyi yabitubwiye, ndetse abamaze gukura baratashe mu miryango. Kandi turifuza kubona ivyamwa abana twagiye turaza ngaha tuhasanga kuva muri 2020 nabo baragize ico bakora bakaza kuvuga tutu aha nihe twaciye niho twakuriye niho batureze. Ivyo onye ndazi yuko harimo bamwe bategezwa kuzobikirikana. Umuntu arakora iciza ariko si bose yakoreye iciza ngo baza kumushimira. Oya, mugabo harimo bamwe umutima ukorako ukamwagiriza ati nukuri ujya muntu yarafashije. Umuntu rero yaguhinduriye Pampers akaguhindura atari umuvyeyi wawe, akakwitangira akakugirane wiyononye ko akaza akaguhanagura akagira byose, uwo muntu suwo kwibagira mu gihe Imana yagufashije. Twese turafise abavyeyi, turafise abatureze, turafise abadufashije. Haragera igihe si bose rero wibuka, muga hariho inkora mutima, hariho abavyeyi usanga udashobora kwibagira. Nkaha rero nk'abana baciye ngaha sinifuza yuko boshobora kwibagira ubumenyi n'indero nziza bakura hano. Turifuza ko abo twagendanye bumva ko aba bana tubafashe mu mugongo ejo bagakura, aba ni bazogaruka baza kudusubirira. Uwo mwana ejo ntitwifuza ko tuzosanga ariko aradunyura imodoka amanuka ibujumbura yaraciye muri rero. Oya, byo tubabaza byo nadutera n'isoni, ahubwo ujya muvyeyi akazobandanya bakurikirana akabona iwo vyase akumva ari bujumbura aradukomishwashwa, turabe tumufashe tumuhe iyindi rerero canke iyindi mfasho twomufatisha kugira ngo abandanye atera imbere. Uwatanguje umugambi Pasteur Denise Nkurunziza kubera umunezero yatewe nabo bashitsi biyumviriye ku mfuvyi yabasabiye imigisha iva ku Mana, atuye umwaka uzobabere wo kororanirwa muri vyose, amagara meza, amahoro eka n'amahera ngo bizobakurikire. Rero icyo ndabasabiye mwebwe n'abanyu bose ntimuzonyiganyige mu izina rya Yesu Kristo. Kandi igituma mvuga ko binashoboka, Imana iduha inkomezi irahari. Ni nzima ntiyipfa. Uko yari irejo n'uyu munsi ni kwiri kandi ni kwizohora ibihe byose.
rero niyo iha inkomezi abadendebukiwe, abacitse intege, batanguye kunyiganyiga, niyo ibaha inkomezi. Iyo niyo nsavye ngo izobabe hafi, yama ibaha inkomezi, ntimuzonyiganyige, kuko tunyiganyize satani aranezerwa. Ariko uwo munezero satani muri uyu mwaka ntawazoronka mu izina rya Yesu Kristo. Ingwara ntizizobanyiganyize, muzogira amagara meza. Mumaze kugira amagara meza, uyu munsi nazindukiye ku ijambo rivuga gukora. Mugize amagara meza niho muzoshobora gukora. Nariko ndiyumvira ku bijanye no gukora, nyene navyiyumviriye ku mwanya munini, kuko niyo majambo nariko ndasoma. Imana ukuntu ari wo mukozi wa mbere, yakoze imisi 6, ku munsi ugira 7 iraruhuka. Nta muntu yovuga ngo arubaha Imana akaba umunebwe. Ico nico natahuye, kuko Imana twubaha kandi dukorera n'umukozi wa mbere, niyo twabonye ikora. Kandi Yesu nawe yaciye avuga muri Yohana 5:17 ngo datara kugeza n'ubu ariko arakora, ngo kandi nanje ndakora. Rero Imana n'umukozi n'uyu munsi iriko irakora, igacibakoresha. Rero iciza cyayo igacikorera muri mwebwe mwese, tukaguma tuyibona iriko irakora. Rero muzogira amagara meza kugira ngo mushobore gukora, kandi gukora bizana umugisha. Abantu b'abanyamwete baragira umugisha, bizana umugisha. Muzoce mugira imigisha. Ico nico kizokurikira amagara meza, muzoce mugira imigisha. Ikindi, muzoce mugira amahoro mu banyu. Amahoro ave mu banyu, aje mu babanyi, mu nshuti, mu bagenzi, akwira igihugu cyose. Reka mvuge icyanyuma n'amahera. Imana izobaha amahera. Jewe umwaka nuko ndabikurikiranya. Ukomere ntunyiganyige, ugira amagara meza, hanyuma ugira imigisha, ugira amahoro n'amahera. Erega nayo nyene araboneka, nubwo hari igihe ngo ntituriko turayabona, nayo nyene araboneka. Muzoyaronke rero, niho igituma tunayabasabira, niho muzogaruka. Uko mutayafise ntimwogaruka. Uyu munsi ukaba waranzwe n'akanyamuneza kadasanzwe mu basangwa, abana, mbere n'abashitsi.